wizera urabona ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ejo twaragize Thème, ndashaka munyemerere dushimira ababatirijwe, tubabereka rimwe mu mwaka bose ariko barahari ababatirijwe mu mazi menshi, kandi ndashaka no gushimira abigisha b'abana kuko ejo hariho igikorwa gikomeye. Abana hari programme bize bari bahejeje, bari bahabwa amasertifika, bari abana benshi kandi abigisha babo babakurikiranya muri iyo programme yose bagira ikunda kuza rimwe mu mwaka hamwe n'amaprograme basanzwe bafise. Byari ibihe vyiza abana bagize, kandi turashimira n'abavyeyi mu disponibiliza abana banyu kugira ngo batozwe kandi banabone ko muha agaciro ijambo ry'Imana, kuko kenshi mu miryango abana bakura bigana ibyo babona, ibyo duha agaciro barabiha agaciro, ibyo dukunda barabikunda. Rero igihe mubatoza kandi mubakabakundisha Imana kiba ari igikorwa ciza, kandi niyo responsibility Imana iduha nk'abavyeyi, kuko porte y'ubuzima bwabo canke iyo baja biraturuta kandi biraturengeye nk'abavyeyi, kuko n'abana b'ubwami bw'Imana, kandi Imana igomvye gukoresha ubuzima bwabo mu gukura kwabo, mukaba mwarashizeho urufatiro rwiza mu buzima bwabo, biha akaryo Imana cyo kubakoresha, ariko namwe mwaragize uruhara rwiza nk'abavyeyi. Rero ndashaka mufashe dukomera amasha abigisha b'abana babadufashirije, kandi ntera intege n'abavyeyi usanga mufise abana batinya kuja mu bandi, usanga bari mu ntebe, mwige kubatwaraho abandi bana bari kugira bigishwe hamwe n'abandi. Hari igihe usanga umuvyeyi akubwira ngo baratinya canke ntaza kubinyemerera, ariko ngenda kwibutse ko wamutwaye muri maternelle, uramutwara mu mashuri, kandi waramweretse ko atashwa afise, nico gituma yiga. Ni wamwereka mu nzu y'Imana ko afise shwa yo kuguma aha canke kutagenda, azoguma hanyene. Mubifisemo uruhara rero kugira igishoboka cose, kuko ivyo navyo bifeza partie ya adoration. Igihe mu vy'Imana iduha vyose bigaruka bigacika ivyayo, abana bagacika bayo, kandi tukumva yuko ni ngombwa, kandi nabo bakumva yuko autorité yawe nk'umuvyeyi irahari, kandi nabo akumva ko bihaye agaciro. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero ndabateye intege, naho baba ari bashasha canke baba bakiri bato, baba bataramenyerana, mugira kigoro kuko ça vaut la peine. Yesu ashimwe cyane. Rero turabiyegereje mwese, ndakiriye abari kuri internet badukurikirana, abo turi kumwe, ndakiriye n'abandi benshi kuri uwo munsi wa Mungu bari ngaha, tuba turi kumwe kuri internet, ariko muri iki gihe ko bari muri vacances, muri benshi muri ngaha mu rusengero, namwe turabiyegereje kandi turabakiriye. Uno munsi nti muri live, ariko muri ngaha physiquement. Imana ibahezagire. Hari umushitsi nabonye nshaka ko ahaguruka juste arahaguruka aho yicaye, ni chef de zone wacu wa Nyakabiga, ahaguruke n'umudamu wiwe mushasha aheruka kugira mariage, ahora aza gusenga ariko ntihari bwazanane na madamu, juste ahaguruke na madamu haguruka, shengero rikubone mu pepera aho muhagaze gusa, tubakire tubiyegereze. Madamu karibu kandi mugubwe neza. Nabibonye. Haleluya, Imana ishimwe. Rero ndashaka gusubira kugaruka ku bintu twabayemo muri iyi minsi ya Mungu iheze itatu. Tumaze iminsi ya Mungu itatu turiko turiga kuri uyu mutwe w'amajambo uvuga ngo ikiguzi c'urukundo. Tuvuga ku rukundo igihe cyose rufise ico rudusaba, kandi dushimikira yuko udashobora kubukunda canke igipimo canke ikigaragaza aho ugeza gukunda
biranagaragarira aho ugeza kwishikanira canke gutanga bifatiye ku mukunzi, kuwukunda, kuwo wakunze. Yesu ashimwe cyane. Rero muri aya majambo twaravyize umunsi wa mbere, dimanche ya mbere, twize canke iyo no kwita serie ya mbere, twavuze yuko ikiguzi c'urukundo dukunda Imana kigaragarira mu kwiyanka. Haleluya. Kwirekurira amaboko y'Imana, kwiyanka, kwirekurira amaboko y'Imana. Imana turayigaragariza ko tuyikunda igihe turi ready guheba ivyacu kugira ngo tugumbire ivyayo, igihe twiteguye kurekura inyungu zacu ariko zidahuriranye n'inyungu z'Imana. Iyo dusanze hagati y'inyungu z'Imana n'izacu hari intambara, dushira hasi inyungu zacu tugaprivileja inyungu z'Imana nk'ikimenyetso c'urukundo. Nivyo twabonye ku munsi wa mbere. Gabi ntakonza gushirako mwihanganira umuyaga, nta kundi umuyaga uri kurinjira muri mikro yanje kandi hari akantu bisaba ko ndayambika, ariko turi kuri plage. Bwira umicanye tuti kuri plage. Haleluya. Turiko turagira plan ya eglise nshasha yacu tuzokubaka muzobamwo. Hari abantu bakunda kutubwira ngo j'espère ko nitwubaka eglise tutazobura umuyaga. Kimwe natwe mu bintu turiko turagwana naco kandi kituraje ishinga ukuzokubaka urushengero, ariko uyu muyaga ukagumuza gutya sofu ngaho imbere, ariko mwe mukawuronka. Rero niyo mwumva tuvuga ngo turagomba kubaka, ntimukwiye kugira ubwoba kw'ivyo tuzokubaka bizobabuza kuronka aka kayaga dufise hano hantu, ariko mu buhinga bushoboka turashaka kugarda uyu muyaga mu buryo utanabangamira ibyo tuzoba twubatse. Gabi basizana ndabona isura yawe, mwoniza microphone. Okay, twaravuze ikindi twaravuze ko uburyo ikiguzi c'urukundo dukunda Yesu nuko natwe duheza tukikorera umusaraba wacu. Haleluya. Iyo twikoreye umusaraba wacu no kuvuga ngo nigihe dufata ivyacu bidahimbara Imana tukabibwira ngo biri destine kubambwa ku musaraba. Ingeso zacu zitari nziza, ibikorwa vyacu bitari vyiza, ibitari vyiza muri twege bidahimbara Imana tukabizana ku musaraba. Ico gihe mu kwikorera umusaraba wawe abari ikimenyetso c'urukundo canke c'ikiguzi twiteguriye gutanga kugira ngo dukurikire Imana. Ntituri mu gitigiri c'abantu bavuga ngo ivy'Imana biragoye canke ngo ivy'Imana iri kiransaba biragoye, nshaka kwiryohererwa, nshaka kwikorera ivyo nshaka, nshaka kwiberaho uko nshaka. Oya, kuva tumukurikiye kandi kwa tumukunda twama tugenda dukura dutahura ko dukwiye kwikorera umusaraba wacu tukarekura ikidahimbara Imana kiri mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Ikindi twize nuko ikiguzi c'urukundo dukunda Yesu kidutuma tugira gute, kidutuma twiyambura ico no kwita gute, kidutuma dukurikira Yesu. Bashobora kubukunda Yesu atari kutari prêt kumukurikira. Hari abantu bakunda Yesu ariko usanga batiteguriye kumukurikira, baramusempatiza. Niko Yesu yabwiye wa musore w'umutunzi, yaramubwiye ati genda udandaze ivyawe. Yesu ntafitaniye ikibazo n'ubutunzi bw'abantu, ariko Yesu afitaniye ikibazo n'Imana yawe itari we. Iyo ubutunzi bwawe ari Imana yawe, Yesu arashobora kukubwira ati genda ubutange. En d'autres termes, Yesu yabwira ujya musore ati genda udandaze ivyawe, genda urekure ivyawe. Eske ndi Imana y'ivyawe? Ndashobora kugira, ndafise droit de regard, ndafise ico mvuga ku vyawe. Ndashobora kubwira ngo bikoresha iki, ndashobora kubwira ngo koresha ivyawe canke ubuzima bwawe bukoresha iki, canke ni negociation hagati ya Yesu na wewe, hagati y'Imana na wewe. Eske Imana irafise ico ivuga ku vyawe? Nico gituma Yesu uyu musore mu kumubwira ati rekura ubutunzi bwawe unkurikire canke buha abantu, Yesu yashatse kwereka ujya musore ati naho wibaza ko wewe wiyemeje kunkurikira, nturi prêt
kureka ngo mbe imana mu butunzi bwawe. Hariho abantu barekera imana ikaba imana mu madomene amwe y'ubuzima bwabo, mu bintu bimwe by'ubuzima bwabo, aho ugasanga hageze ku mafaranga yawe imana si imana, hageze kuri sexualite yawe imana si imana, hageze ku byo ukunda, ku bikuboshe imana ntibe imana. Imana yacu iyo duhamagarira kuyikurikira ntikeneye ikintu na kimwe kitubera imana, ntikeneye ikintu na kimwe kiba imana yacu kiretse yo yonyene gusa. Siko ibi byose twavyize mu munsi wa mbere, mu munsi wa mbere. Munsi wa kabiri dimanche yahera twize yuko gukurikira Yesu biri muri Matayo 16 ku murongo wa 25. Izi dimanche zitatu turiko twiga ku maverse atatu, Matayo 16 kuva kuri 24, 25 na 26. No munsi nagomba kuvuga kuri 26. Ariko kwa Mungu heze twaravuze yuko ikiguzi c'urukundo nigihe witeguriye kwiha Imana, kuyiha ubuzima bwawe, ukavuga ati Imana ndire kure maboko yawe, ntwara aho ugomba, nkoresha ico ushaka, mbwira ico ushaka, mvana mwico ushaka, sincitegeka, ariko wewe ni wewe umutegetsi w'ubuzima bwanje. Haleluya. Twavuze ngo iyo utiteguriye kumuha ubuzima bwawe ukabwigumanira, buzogupfirako, buzokubana bubi, buzokunanira kujera, kandi ntuzobutwara mu rugezo rwiza nk'aho Imana ishobora kubutwara igihe wirekuriye maboko y'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndashaka ko dusoma uyu murongo wa Matayo igice ca 16 ku murongo wa 26. Kwa Mungu uheze narawusomye, sinawuhagaze ko cane, ariko twarawuvuze ko kwa Mungu uheze. Matthieu 16 murongo wa 26. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivy'isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciru? Umuntu vyomumarira iki kuronka ibintu byose biri mw'isi, ariko kwiherezo ubuzima bwiwe akabwakwa, akabutakaza. Iri jambo bakoresha mu buzima bwiwe mu Kirundi, mu Gifaransa barakoresha umushaha wiwe. Mugomba kumenya yuko muri ubu buzima imibiri yacu irakeneye ibintu bifatika kugira ngo dufungure, kugira ngo turonke aho turyama, kugira ngo turonke uko twambara. Hariho besoins, hariho ivyo dukenera Bibiliya yita canke ubuzima bwitwa les besoins, siko primaires z'ubuzima, gufungura, kwambara, kuryama, kugira gute, ivyo ni ibintu dukeneye. Ariko rero aha Bibiliya ishira en opposition canke ishira mu kinyurane ic'umubiri ukeneye n'ic'umushaha ukeneye. Ati vyomarira ko umuntu kuronka ibintu byose vyo mw'isi, isi akayikontrola ikabi yiwe, ariko kwiherezo ry'ibihe agatakaza umushaha wiwe. Gutakaza umushaha ni igihe ibihe bidashira uzoba kure y'Imana, ukaba mu gihano, ugatandukanywa n'Imana ibihe bidashira. Murabizi yuko igimana izomara guca imanza, abantu bamwe bazobana n'Imana ibihe bidashira, ariko hariho n'abandi bazoja mu muriro udahera w'ibihe bidashira. Kandi aho tuzoja hari determine n'ingene tubayeho uyu munsi. Rero Yesu arabajije ati bimaze iki kuronka tous les biens du monde? Bimaze iki kuronka icubahiro cose co mw'isi abantu bose bakakunamira? Bimaze iki kuronka ubutunzi bwose bwo mw'isi izina ryawe rikaba rurangiranwa? Bimaze iki kuronka ivyiza vyose vyo mw'isi? Ariko kwiherezo uburyo wabironse n'uburyo wavyifashemwo, kuko butari bujanye n'icifuzo c'Imana, bikagukuta, bikakuviramo gutakaza umushaha wawe ibihe bidashira. Ni nk'uko Imana iriko itwereka agaciro k'imishaha yacu en contraste
avec n'agaciro k'ibyo dukunda biri mu isi. Ambition narabivuze ku munsi wa Mungu heze, aho dushaka gushika, abashaka kuronka ibintu byinshi, abumva bagomba gutera imbere. Imana ntiri kontra iterambere yacu, kuko Imana ubwayo ni n'umugisha. Bibiri ivuga ngo ibyiza byose biva kuri yo. Usomye Dawidi yaranditse mu ngoma igice ca mbere ku murongo wa 29, umurongo wa 12, 1 Chroniques chapitre 29 verset 12, ingoma ya mbere igice ca 29 ku murongo wa 12. Umva ico Dawidi avuga aha hantu. Un Chronique 29 12. Mama worateba kandi wazi ko ofisa ari mikoro. Ubutunzi n'icubahiro ni wewe vyandurukako, kandi ni wewe uganza vyose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi, kandi ni wewe ushobora guha bose icubahiro n'inkomezi. Haleluya. Ubutunzi n'icubahiro ni wewe bikomokako, ni wewe uganza ikintu cose, kandi mu kuboko kwawe hari ubushobozi n'inkomezi. Haleluya. Kandi mu kuboko kwawe harimo ubushobozi bwo gukuza umuntu no gukomeza ikintu cose. Dawidi yari umuntu yahezagiwe n'Imana. Dawidi yari umuntu afise ico no kwita ubutunzi bufatika, benediction matérielle. Ariko aratahura Imana nka source y'iterambere ryose. Ni wewe ubutunzi n'icubahiro bikomokako. Imana niyo ituma umuntu akomera canke nituma umuntu aba mutoya. Imana nituma igihugu gikomera. Imana nituma igihugu kimanuka. Imana nituma umuntu ashigwa hejuru. Imana nituma umuntu amanuka. Imana nivana umuntu hasi kamushira hejuru. Elevation yose. Mwanditsi aravuze ngo l'élevation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'éternelle. Imana niyishira hejuru. Rero Imana nk'isoko ry'umugisha, iyo tuyizeye twitega yuko iterambere ryacu n'ibyiza dushaka n'ubwiza n'ubutunzi, nditega ko Imana ishobora kuntungisha, ariko nkayiraba nk'isoko ry'umugisha wanje, ariko nkavuga ngo uyundi mugisha canke irindi terambere, kuko na Satani, ndababwire, na Satani aratanga ibintu. Satani aratanga ibintu. Hariho abantu mu buzima ubona bari beni, ukavuga ngo ni Imana yabahezaga, ariko umugisha sumugisha iyo utavuye mu kuboko kw'Imana, kuko na Satani aratanga ibintu. Igituma ndakwemeza ko Satani atanga ibintu, Satani igihe yasanga Yesu muri Matayo igice ca 4 ntituhasoma, ntihari prévu, ariko igihe Satani yasanga Yesu mu masengesho, Yesu yari karasaba isi Imana, Yesu yari kararagiza mission yiwe mu maboko y'Imana. Satani abona ico Yesu ari karasengera, yisonzesheje iminsi 40. Satani araza mu masengesho, amusanga mu masengesho kukimupopoza, kumubara ngo ivyo usaba no biguha, mfukamira nanje ndaguha, kuko en d'autres termes nanje ndumwami quelque part, nanje ndashobora gutanga ibintu. Yesu aramubwira ngo biranditswe ngo ntugapfukamire, uzopfukamira Imana yonyene. Yesu atangura kumubwira mu yandi majambo, ego ndashaka amahanga, ego ndashaka isi, ariko ico nshaka sindagishaka à tout prix. Ico nshaka sindagishaka n'importe comment. Ico nshaka ndagishaka, ariko a condition ko kiva mu maboko y'Imana. Abantu bo mu bwami bw'Imana, ikintu nico tugomba gutahura. Tugomba gutahura ngo ico dushaka cose ciza n'Imana irakitwipfuriza. Igihe Imana yahamagara Abrahamu, yamusezeraniye kumutungisha no kumuhezagira. Ariko kandi Abrahamu ntiyari atunze gusa, ariko Abrahamu yari n'umugenzi w'Imana. Igihe Imana yahamagara Mose, uravyumva, ikamuhamagara gutwara ubwoko bwayo, Mose agasohokana ubwoko bwayo. Mose yasohotse ari riche. Igihe Mose bagenda kubaka ihema ry'ibonaniro rya mbere, ryubatswe mu nzahabu n'ibintu by'agaciro bivuye muri Egiputa. Ariko kandi Bibiliya ikavuga ngo nta muntu yari umugenzi, nta muntu yari inshuti, nta muntu yari afise ubucuti n'ubugenzi nk'Imana na Mose. Bibiliya iratwereka abantu bari prospère matériellement, bari bafise ibintu, bari bafise ubutunzi, bari bafise icubahiro, ariko Bibiliya ikanabatwereka ari n'abantu bari muri relation n'Imana, bafitaniye ubucuti n'Imana.
ntaco bitwara, ntaco vyonona gutera imbere ukaba umunyamugisha, ariko kandi ukaba ufitaniye ubucuti n'Imana. Avantage y'umuntu ateye imbere afitaniye ubucuti n'Imana nuko arapermeta yuko Imana ikontrola ivyo afise. Iyo Imana igomvye kwikora ku vyo afise, nta discussion ihari, kuko atahura yuko ubucuti bw'umushaha wiwe n'Imana buri précieux, nibwo bw'agaciro kurusha ico Imana yomusaba canke yomutwara. Imana yabwiye abisirayeli ngo nimusabe ba sobuja na ba nyokobuja, mubasabe ubutunzi. Mwijoro rimwe ihanga rya Isirayeli rigira risohoka abantu bashika hafi umuriyoni bagira bave muri Egiputa, basaba bayinabuja, babasaba ngo duhi ivyo mufise. Abanyegiputakazi barababwira ngo dimutore ivyo mushaka. Isirayeli isohoka ifise inzahabu, Isirayeli isohoka ifise ubutunzi butagira uko bungana. Ariko hamwe no kuba bagiye basohokanye ubutunzi butagira uko bungana, haheze iminsi mike Imana iravuga ati nibantangire. En d'autres termes, le même Dieu qui les a enrichis est le même Dieu qui les a appauvris, qui les a demandés basi. Yesu ashimwe cyane. Ntiyabatungishije gusa ku bwabo, ariko yabagize abatunzi kugira ngo bashobore gutungisha iciyumviro n'umugambi w'Imana. Iyo dukijijwe, iyi principe y'umugisha tugomba kuyumva muri ubwo buryo. Sintunze, sinkeneye no kuzotunga ku rugezo rw'aho Imana idakontrola ubutunzi bwanje. Ariko ivyo dufise ni ibikoresho vya adoration y'Imana, ku buryo nta conflict twogirana n'Imana kuko igomvye gukora ku vyacu. Uko niko abana bo mu bwami bw'Imana tugomba kwiyumvira. Dawidi yaravuze ngo Mana ni wowe utanga ubutunzi, ni wowe utanga icubahiro. Ibintu byose biva kuri wewe, bikomoka kuri wewe, biva mu maboko yawe, biva kuri wewe, bikomoka kuri wewe. Ni wowe source, ni wowe ukomeza umuntu, ni wowe unashigikira umuntu. Ibi Dawidi yari yarabitahuye. Usomye Psalm 37 verset 4, Zaburi ya 37 ku murongo wa 4. Zaburi ya 37 ku murongo wa 4 haravuga ngo fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Uhimbagwe n'uhoraho nawe azoguha ivyo umutima wawe ugomba. Wige kuryohererwa Imana, wige gusherisa, wige gutruva plaisir yawe muri iyo Mana, wige kwisatisfeza, wige gukunda, wige kwiaffectiona kuri iyo Mana. Nayone en retour izoguha ico umutima wawe ushaka. Iyo nkunda Imana nkiga gukunda Imana, ubwo rukundo nkunda Imana, iyo connexion ya ame yanje n'Imana ifise comme conséquence satisfaction Imana ipourvoya ku ma besoins yanje. Ariko ngomba kwiga gukunda Imana. Naravuze dimanche iheze, isi turimo abantu barikunda. Isi turimo iturera kwikunda, itukreamo ico no kwita ukwikunda, egoisme, selfishness, kwikunda, kwiraba, kurondera utwawe, kugwanira utwawe, kubona utwawe. C'est ça le monde tubayemo. Ni competition, ni conflits déloyaux, no guhonyora no kugwana kugira ngo ushike ku kintu. Peu importe ingene uza kugishikako, l'important ingene wagishitseko, l'important uko wagishitseko. Ni kwisi yumvira rimwe na rimwe. Ariko ubu bwami twinjiyemo bwo butubwira ati no, ntimupfa uko mubishitseko, ndabibashikanako, n'inzira yanje irashika. Ariko kandi ndagomba ko ari jewe mba le compositeur et le réalisateur de votre progrès, de votre développement. Ni jewe ndabikora. Ego muriruka, murakora, murabiricuya,
ariko muri kwa kwiruka no kubira icuya no kuzinduka, make sure yuko ingendo uri kurashika ku iterambere ryawe Imana ibifisemo uruhara, kuko wiyenspira n'iciyumviro cayo kugira ngo ushike kuri rya terambere. Ntaryo uri pre kurishika ko uko abandi bose barishika ko biyanduza, kuko wewe waramaze gutahura uri umu adorateur, uri umuherezi ahereza imbere y'Imana. Niko wareme kuvukijijwe, uri umuherezi imbere y'Imana. Ntiwemerewe gupfa ukubayeho no gupfa ingene ubishitseko. Mwumve ibi bituzana ahantu ho kuguma tubona ngo aho umushaha wanje uzoja ninava muri uyu mubiri, haguma hadetermina ingene mbayeho uno munsi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Dawidi ndamukunda cyane. Dawidi usomye Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, verset 13 ku murongo wa 22. Dawidi ashingirwa intahe ingene umutima we wari umeze imbere y'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 13:22. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo, imushingira intahe iti mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora ibyo ngomba byose. Mbonye Dawidi mwene Isayi umuntu afise umutima umeze nk'uko ngomba, un homme selon mon cœur. Ndagomba mumve yuko Dawidi Imana ntiyamushimye ico gihe. Dawidi materiellement canke mu buryo bw'ubutunzi ntihari umutunzi wa hatari, ariko Dawidi ico namukundira ni umwe mu bantu bakomeye bo muri Ancien Testament, ariko yarafitaniye ubucuti n'Imana budasanzwe. Si ukuvuga ko atavyaha yakora, ariko mwibuke rya yararatwashira ngaha dimanche heze. Ariko Dawidi yarakunda umutima w'Imana, Dawidi yarakunda Imana. Imana ivuga ngo nzanye umuntu afise umutima umeze nk'uko ngomba. Mu minsi yahera narababwiye ngo abantu bose Imana irabakunda, ariko abantu bose Imana ntibaryoherewe. Iyo twakijijwe, objectif y'ukuregwa na objectif y'ugufashwa mu gukura mu Mana, nuko nanje ndagomba kuba mu gitigiri c'abantu Imana iryohererwa. Egira nkunda kuko yarandemye kandi irakunda abantu bose bari mu isi, kandi urukundo rw'Imana rurangana ugwidukunda twese. Ntuzoze gutanga umutwaro ngo wewe ngusengere ngo kumure ngo Imana iragukunda cyane. Nta muntu Imana ikunda cyane kurusha undi. Twese Imana urukundo rwayo rufise dose imwe kuri twese, ariko naravuze ngo difference ihari nuko bamwe irabaryoherewe. Imana irakuryohererwa, ariko kugira ngo Imana ikuryohererwe ivyo ni responsabilité. Imana kudukunda n'uruhara rwayo, nibituvako tuba beza tuba babi iradukunda, ariko Imana kuturyohererwa turabifisemo uruhara. Rero Imana irakuryoherewe bivanye n'ingene uyiyobokeye, ingene uyikunda. Umviriza ingene yavuze ngaha muri iki gitabo. Yavuze ngo eherama mbonye umuntu afise umutima umeze nk'uko ngomba, ngo uwo ni wazoshitsa ivyo navuze byose. Uwo ni wazoshitsa, celui-là accomplira toutes mes volontés. Ushaka kumenya umuntu Imana ihimbarirwa n'umuntu yiteguriye gushitsa ico Imana imwitezeko. Bene uwo muntu umushaha wiwe ntushobora gutakara, ariko kandi Imana igihe cose iramuryohererwa ikanamwitwararika. Kubera iki? Kuko ari ready, ariteguye, ari préparé gukora ico kintu cose aza kumva ko Imana igomba ko akora. Uno munsi difficulté dufise muri eglise, uno munsi ntambara dufise muri iki gikristo twiswe ngo turaba Kristo. Premièrement, je sinemera ko turi na 80% y'abakristo, kuko amadini yadutumye twibaza ko ubu Kristo ari aho umuntu avukira canke ari education yabaye yaronse. Ariko tugiye muri Bibiliya, ico Bibiliya definisa nk'umukristo, umukristo si wavutse yitwa Mariko canke uwabatirijwe. No, umukristo n'umuntu yarekuriye Kristo kugira ngo adomine, agire domination ku buzima bwiwe.
umukristo n'umuntu yemeye gucika territoire Imana ikorera ko, Imana ibamwo, Imana igendera ko, uwo niwe mukristo. Osironta mu buzima bwawe Imana idafise ikivuga, osironta mu buzima bwawe utiteguriye gushitsa ubugombe bw'Imana, osironta utiyemeje kuba obéissant ku Mana, bigapfuma bikunanira ariko ukaba warafashe iyo mesure, ukaba warafashe iyo decision. Ndaje kumenyesha muri kino gitondo ko utari umukristo nk'uko Bibiliya bivuga. Rero iyi niyo piège tugwamwo yo kwibaza ngo turabakristo, ariko tugiye muri definition ya Bibiliya nukuri muzoza gusanga ijuru rizokwinjiramwo abantu bake cyane. Aravuze uyo ahimbara umutima wanje kuko ngo azoshitsa ubugombe bwanje. Definition rero iri simple. Umukristo wakiriye Yesu Kristo uhamagariwe gushitsa ubugombe bw'Imana. Je nico gituma hariho ubutumwa vraiment nita poison muri eglise. Iyo ubutumwa buza kunuhisa no kugaburira ama envie yanje bantu b'Imana, je sinemera message ya prospérité kuko prospérité si message ya évangile. Yesu ntiyigeze yigisha prospérité. Et pourtant Imana yaratungishije abantu benshi muri Bibiliya, ariko Imana ntiyigeze ifokaliza, niyo yavugisha Abrahamu ntiyigeze iguma yensista ku vyizo umuha. Imana yagumye yensista ku buzima bwa Abrahamu kuri mission genda, ahubwo se nibyo gusa kuri finalité ya mission ya Abrahamu. Imana yamubwiye ngo nzokugira se, umviriza, nzokugira umugisha ku mahanga. Objectif y'umugisha w'Imana, finale, objectif ya nyuma, etape ya nyuma ya benediction y'Imana, nigihe abacunguwe n'Imana ducika benediction ku bandi, nigihe abandi bamererwa neza kubera twebwe, nigihe abandi hari ivyo bashika ko kubera twebwe, nigihe abandi hari aho bashika kubera twebwe, nigihe abantu batwonka tukama turondera amaberebere y'ukubaha, nigihe ubuzima bwacu buri porte kuri intérêt y'abandi, nigihe isengesho ryacu tugomba ko abandi bicamwe bikagenda neza, nigihe umutima wacu uprena plaisir mu iterambere ry'abandi no mu gukomera kw'abandi. Nico gituma iyo tuje muri eglise tukaba twarakijijwe, kimwe mu bintu vya mbere ubutumwa bwiza butwigisha, ubutumwa bwiza butwigisha d'abord kwiyanka. Suko Imana itazoguhezagira mu buryo bufatika n'ibiki. Umviriza, ngira ndababwire ngo Imana yararemye ibintu byose, irarema ibiti, irarema ibicu, irashiraho systeme y'imvura ingene imvura izogwa, irashiraho ibikoko, irabashiraho inyama, irashiraho sol ishobora kuba cultivable, irashiraho inzahabu, irashiraho ubutaka, irashiraho petrole, iratungisha isi. Imaze kurema ibintu byose icirema umuntu. En d'autres termes, Imana yakuremye yamaze gusatisfeza ama besoins yawe yose, hama iragushira mu bintu byamaze kuzura. Haleluya. Ariko ichiraga ati genda mu découvre, genda mugwire. En d'autres termes, genda mugwize icimviro canje, genda mukomeze projet yanje kuko ntaco ntatanze kugira ngo mumererwe neza. Rero prosperité si focus mu butumwa bwiza, iterambere si kintu catari, singomba kugira seminaire y'indwi yose nk'intambuko ndwi zo gutunga. Ni waja kwiga muri economy bazobwira intambuko ndwi zo gutunga. Haleluya. Canke ni wagenda kwiga uravyumva hari ahantu bazobikwigisha ivyo wonya, ariko jewe ngomba kukwigisha intambuko ndwi zo gupfa, kuko twebwe turaba ministre b'umushaha d'abord. Yesu ashimwe cyane. Why? Nuko umushaha wacu niwo Satani yamarondera, kandi igihe tumaze gutahura yuko tuzobaho ibihe bidashira, biri important yuko muri passage yacu terrestre iri limite. Bamwe bapfa bafise 35 ans, abandi bafise 40, abandi bafise 70, ariko n'usaza cyane agashika 100 aba yatangwe kwanza no kuremera abantu. Ariko si nivyo gusa, ataranaremera n'abantu, imyaka yacu yo kubaho iyo duhindukiye inyuma dusanga ari ubusa comparé à l'éternité. Nico gituma biri important yuko tubaho ngaha dutanga ico cyose Imana yaduhaye, tuba umugisha bishoboka, kubera investissement yacu ntiri terrestre, ariko investissement yacu iri éternelle. Biragoye kuvuga ibi bintu Bujumbura, Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga ibi bintu bibwira batawunere, Yesu ashimwe. Turi éternel.
yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngomba kubaho niyumvira ngo mana unshaka kwiki, kuko abantu b'Imana je nabaye imfuvyi mfise 15, mama yapfuye mfise 11. Sinibaza yuko aho bari bazi ko je ndiko ndavuga ubutumwa. Kubera iki? Kuko n'abavyeyi batuvyara ntibazi ico dutekeye, ntibazi ivy'Imana yagutekeyemo, nta muntu azi ivy'Imana yagushizemo, nta muntu azi umuhamagaro wawe. Nico gituma biri important yuko iyo tuje ngaha mu rusengero hari ibintu twumva. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana, abarundi nukuri mufise ivyigwa vyinshi mu buzima bwanyu. Twama turi mu maripe, twama turi muri satu ya ripe, twama turi ripe. Uravyumva? Twama duherekeza, twama duhamba. Bijya vyose ni ivyigwa vy'ubuzima. Bitwereka hari n'abantu bapfa ukababara. Uravye ukwangana, uravye aho yarageze, nguyo yarahejeje kugira mariage, nguyo yari umunsi wa mariage. Hari igihe ukavuga ati ariko kweri muri iyi si uwe la logique mu bintu tubona bibabaje bitangaje. Ariko effectivement ivyo bitwigisha yuko burya Imana ingene iraba ubuzima bwacu. Narababwiye kubita ingohe, gira ingohe gucyanya. Ubuzima mubaho bungana gucyanya. Ni bangahe baharuye ingene mwakubise ingohe kuva aho twataziriye ngaha mu gatondo? Mwabigize kangahe? Mwakrinye gucya amaso kangahe? Mwabikoze kangahe? Gutyo kubita ingohe ntunaharure ko wanazikubise. Ntunanahojise yuko wakubise ingohe. Uku niko Imana ibona ubuzima bwacu. Ni flash. Murabona flash ya appareil photo. Niko durée de vie yacu ingana. None kubera iki muri iyi flash mbamwo no perdre éternité. Gute no dandaza umushaha wanje kugira ngo ndonka amavuta canke ndonse uko mbaho muri iyi flash nkapfa ndi kure y'Imana, nkaba naronse igiceri, nkaba naronse abagabo canke abagore, nkaba naronse ibintu, ariko muri iyo flash nkaba ndavuyeho, ariko nkaba ndikondane éternellement kuzosha. Murazi gusha, nta numwe yo kwatsa brique ngo ashire ku rutoki gwe na 1 minute. Bano b'Imana abantu bazosha. Imana ntibesha, ivyo yavuze byose byarabaye, nibi ndibaza ko bizoba rero. Biri important ko jewe marurira ubuzima bwanje bw'uyu munsi par rapport ya investissement muri long terme, muri éternité. Kandi naco bintwara ntibimbuza kubaho neza, ahubwo binyigisha kubaho kubw'Imana. Haleluya. Ndumugisha ku bandi. Haleluya. Amina. Nkorera ibitabora, nkorera Imana idasaza itari enga, nkorera Imana idakeneye ko tugira sendika y'abakozi kugira ngo tuje hamwe tugira inguvu twiprotege niba turenganya abakoresha. Oya, numukoresha mwiza naho uri kurakora igikorwa cyo mwibanga abantu batazi, numukoresha mwiza zo guhemba. Haleluya. Naho abantu batariko barakwadoha bagukomera amashi, bandanye ukora nurondere gloire y'abantu, kuko celui qui cherche le salaire y'abantu il en a fini avec Dieu. Ariko kandi naho abantu batogushima, yo izogushima, nizokwibagira. Nimba ta projecteur irikiraho konesi cufise, umviriza, hari projecteur z'abamarayika zo mwijuru z'Imana y'icubahiro zizokwaga ku buzima bwawe. Apana 1 day, apana 2 days, no, éternellement. Hari intebe z'abagororotsi, hari intebe z'abakoreye Imana. So baho rero, baho wewe gendubeho, baho yo gendu contretemps. Ariko mpora mvuga no mwijuru, muzitan yo mwijuru murayize nayo nkose. Haleluya. Iyo bavuze ngo baho wakakarimba ngo baragateye ngo baho ngo nari mfashe ngo karahuri kumuvinyi ndavuga nti yo ngo babaho rimwe ngo baho sibijya. Oya, baho, oya, baho ni baho pour le royaume, baho pour ton créateur, baho pour lui, baho umwana w'ibihe bidashira. Yesu ashimwe cyane.
abiki gihe bakubona umenga uri entreprise en faillite canke uko mjinga wala uko paysan, lakini mu macho ya Mungu wala uko mjinga. Haleluya, ahubwo uri umunyabwenge. Haleluya. Umvirize, usome Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 havuga ngo, kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Wame wibuka umuremyi yawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, iminsi mibi itarakuzako, igihe kitarashika, igihe kitarashika, aho uzovuga uti, aho uzovuga uti nta kikinezereza, nta kikinezereza. Stop. Aha, ego, izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri. navuze Ego, stop, ataki kinezereza. Salomo ndamukunda, avuze ngo uryohererwe ugiye gute? Wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore, mu minsi y'ubusore bwawe. Hariho abantu benshi ngaha mwicaye ngaho no munsi muri kino gitondo ku munsi wa Mungu, mufise projet yo kunezereza uhoraho, ariko iyo projet mufise kuzonezereza uhoraho, bamwe muravuga ngo nzotangura kuba serieux mu vy'Imana l'année prochaine, abandi bavuga ngo nzotangura kuba serieux mu vy'Imana dans 2 ans, nzoba naheje kubaka ijya nzu yanje ndiko ndubaka mu manyanga, dans 2 ans vraiment je nzoca nkizwa. Abandi bakakubwira ngo erega basi mwe mwararyohewe, reka natwe turyoherwe gatoya. Ntitwaryohewe, twarahomvye, twarashaje, twarishe pumo zacu n'ivyo twakonsomye, twaratakaza imyaka yo kubaho neza, ntitwaryohewe. Ngo wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore. Bantu b'Imana, nimugaprojete kuzogororoka mushaje. Yo, nimukagira umugambi wo kuzokunda Imana mushaje. Ahantu nzohatusha vraiment indwi, je numva ibintu birakomeye, bwira umucete birashushe cyane. Reka ndengane, umvirize ukuntu umvirize. Mwibuke umuremyi mu minsi y'ubusore bwanyu, mutaragera ku rwego aho mutakigira ico mukunda. Burya mwese muzosaza mufise ibyo mwanka, ibintu byose mushuhiye muzosaza muvyanka. Uravyumva, muzosaza mwumva mutakaza ikiranga gukura. Ugukura tugenda dutakaza ku bintu dukunda, ku bintu biryoshe. Rero aravuze ngo Imana ntimutangure kuyirondera mu minsi ataco mukiryoherewe, ariko nimuyirondere mugishushe, mukiri bato, mugifise mugishobora guhekenya. Amanutse aravuga ngo nimukarondera Imana amenyo yaraheze, mutagishobora no guhekenya kubera amenyo ari bipande canke yasigaye amaparcelle vide mu kanwa. Nimukarondera Imana, uravyumva, pale yanyu ariko kanwa kajugumira. Ntimugakundishwe Imana nuko ubuzima umubiri wa demissionye mu bintu byose. Imana ntimerita. Imana umviriza, Imana dukunda twubaha ntidukwiye kuyiha ubuzima bwaheze kandi bwabayeho nabi. Imana dukwiye kuyiha tugifise vigueur y'umubiri, tugifise inkomezi. Haleluya, kubita umugere kwa kubita umugere. Haleluya, sivyo ugitwenga bakavuga ngo utwenga neza. Haleluya, ugifise témoin. Bakobwa bahungu, hari igihe urengana abantu bose bakavuga ngo ngujya ararenganye. Bakobwa bahungu, hari igihe ugenda ugaterura icumu kakijya, potrine igasohoka, ukambara udu-t-shirt tugufata. Abantu bakavuga ngo ujya muntu arubatse, ukugurura bakabona tablette. Uravyumva? Hajya nyene bikimeze kujyanya. Wubaha uhoraho, wibuka uhoraho, uvuge ngo raba iki créature, raba iki créature. Haleluya, haleluya. Nutangure byarakorotse byose, byararekuranye byose, nguruwera. Ego si bibi, ariko ntibereye ivyo gusa, ariko mwibuke ukiri umusore bwawe. Abantu bakubwire ngo mbega wihoye iki gukurikira iyo Mana, ubabarire ngo irabereye. Haleluya, haleluya. Mukobwa, hari igihe utambuka abantu bose bagahindukira, ariko ngenda kw'ikintu kimwe, hasigaye iminsi mike cyane, ugiye kuva kuri page, hasigaye amasegonde make cyane, ntawe uzohindukira, bazoshira ko anti-soleil urenganye.
bigira bihere nejo ni nk'ejo mu gatondo baza ngo ni kera demain matin bizoba biheze uzorengana double fumée. Haleluya. Ubu urarengana bagahindukira ugacuboregwa ariko ukibagira yuko bamwe muri abo bahindukira ce sont des agents du diable batumbereye kukonona no gucafuza bagute kwiyarara. Usaza uri muri amertume. Souviens-toi de ton créateur pendant les moments de ta jeunesse. Nimureke kubiroporta, nimureke kugira programme yo kuzogororoka, nibagira programme yo kuzogororoka, mucumva ijambo ry'Imana hakiri uyu munsi, akiri isaha nyene, repentez-vous. Kuko umushaha wawe uri important kurusha ikintu cyose. Ku mugoroba mwese ngamuzo wa mwaposteje quelqu'un aza kuba yapfuye uyu munsi, baguma bapfa. Ariko ushaka kube muri babandi batatura ingorane ni wasaza amatama yawe azokoroka iminwa yawe izojugumira kuko c'est la nature des choses. La foi ne s'attaque pas au principe de Dieu, la foi s'attaque à Satan. Nimba Imana yarashinze ko amatama yawe azokoroka washaje azokoroka. Uravyumva keretse ugiye ku chirurgie plastique ukamudepansa kugira ngo baguhagarike babisutene ariko bazobisutena babifixe bavyinjecte bavyimbisha iminwa bagukurireho amaride bitebe bicike problème en soi kuko ucika nka monstre kuko ufise 60 ans uri beauty uri joli ufise 60 nibishoboka hari ama problème bica bizana kuko c'est contre la nature. Mwomenya amafaranga médecine na découverte ispendinga irekura mwisi kugira ngo igwanye n'ikibazo ca vieillissement canke ikibazo cyo gupfa. Hari amamiliyari mwisi ari investi kuraba ingene tutopfa, amamiliyari ari investi mwisi kuraba ukuntu tutosaza. Ariko ejo iyi ni profesi ejo n'uyu munsi turiko turasaza ku munsi uva muri processus yo gusaza. Je vraiment nibaza ko vraiment mwisi kweri nta erezuma ko hariho mwijuru gayemo ariko erezuma ko hariho mwijuru vraiment. Salomo usomye muri Ecclésiaste usomye muri Chroniques chapitre Chronique ya kabiri igice ca mbere ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12 uravyumva ingene Imana yahezagiye Salomo. Aha niko wabivuga. Chronique ya kabiri chapitre 1 versets 11 et 12. Imana yishura Salomo iti vyo ko ari vyo biri mu mutima wawe ukaba udasavye ubutunzi canke ibintu canke icubahiro canke ngusabe ko abakwanka bapfa. Stop. Mbega mwe ntimumva ko Imana izingena abakristo basenga? Mwavyumvise? Murumva ko Imana izingene dusenga? Ndi Imana yarabaye impressionné na prière ya Salomo. Yavuze ngo kutansavye iki? Kutansavye ubutunzi. Kutansavye igiceri. Ibintu. Kutansavye ibintu. Canke icubahiro. Stop. Ni Imana irazi ko ari byo dusaba. Ariko Imana irabwiye Salomo ati Salomo kuko ivyo bintu atari byo nsavye. En d'autres termes, ku mutima wawe utari porté ku bintu abantu bose birukira. Ariko akansaba iki? Ngusabe ko abakwanka bapfa. Ngusabe ko abakwanka bapfa. Murayaza amasengesho yo gusengera abansi bacu. Murazi indirimbo z'abansi bacu. Duhora twumva ngaha mu makorare bari muzohore mudufasha vraiment. Ibintu byo gufata ugaspendinga umwanya ugaposta ugasanga umuntu ariko arakompoza indirimbo yo kuririmba abansi bacu kuvuga gene bazogera gute bazo umviriza. Ko abantu bakwanka bwiro mu cyane kugira abansi ni petit problème nibisanzwe utegeza kubagira na Yesu yarabagize kandi Yesu yaravuze ngo le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, s'ils ont vomi sur ma face, à toi aussi ils le feront kuko nta exception. Kama bamemifanyia chief na weye bitakuwa iyo si indirimbo twe iyo turirimbye bano bimazwe turabaherezi tuba imbere y'intebe y'Imana. Iyo hageze ko turirimba tubonayo, iyo hageze ko tuvuga tubonayo.
nta rumu y'abatwanka no kubaririmba sinshobora gukwemplika melody na composition mu bansi. Non, sur le trône de Dieu nous glorifions Dieu, tukavuga ubukuru bwayo. Nivyo biri important, nivyo tugomba kwifokaliza ko kugira ngo vy'ukuri. Yaravuze ngo igihe kirageze aho bazompimbaza mu kuri no mu mpemu. Merezi iyo verse kuri 12. Canke ngo nsabe kuramba, ariko ukaba wisabiye ubwenge no gutahura, kugira ngo umenye gucira abantu imanza abona kwimitsemwo ngo baganze. Stop. Salomo, Imana ivuze ngo wewe unsavye ubwenge no gutahura kugira ngo urongore neza abantu nakujeje. En d'autres termes, igihe Imana yaha Salomo opportunité yo kugira ico asavye, Salomo ntiyabanje kubona besoins ziwe, ariko Salomo yabanje kubona la mission. Muko munanje agashengero ry'Imana yasavye Imana des instruments, des outils pour la mission. Mana mu bwenge no gutahura kugira ngo ndongore abantu bawe neza. Susi ya Salomo yari ico Imana imuhamagariye, yari fonction Imana imushizemo, niyo yari sujet de prière yiyo. Ariko murabe nayo Imana ingene imeze, uravyumva, non simplement imuhaye ivyo yasavye, ariko ku murongo wa 12 imuhaye iki? Nuko ubwenge no gutahura urabihawe, kandi nzoguha n'ubutunzi n'ibintu n'icubahiro bitigeze kugirwa n'umwami n'umwe mu bakwitangiye imbere, kandi no mu bazoguherukira ntawe uzogira ibihwanye n'ibyawe. No mu bazogukurikira nta muntu azogira ikashe n'icubahiro nk'icawe. Umviriza, ndaguhaye ubutunzi, ndaguhaye icubahiro, ndaguhaye ibintu atawundi mwami n'umwe imbere yawe yigeze aronka. Yarabisavye, barabimwigishije. Hari message ya prospérité yahawe? No. Ariko juste kuko Imana imuryoherewe igira imwongere, kandi nimwongeye gusa azoba incomparable. Ariko nimurabe Salomo, Imana imaze kumuha ivyo bintu byose bica biramwonona. Aja mu badada agira 700 femmes officielles na 300 batasinye. Uravyumva, totale ya 1000. Sinumva umuntu ajyamana n'abagore 1000 byari bajyamanye, ariko harimo nk'imyaka harimo 3 ans 4 ans wojyamana n'umwe par jour. Salomo yanyoye ngo imivinyu y'ubwoko bwose idasobanutse. Salomo kubera ubwenge Imana yamuhaye, abantu bagira importance y'ubutunzi kugira ngo juste bicarane nawe. Salomo abami kazi baricara bakaraba ingene abakozi be bambaye kuri table, baserva bakaraba abaserveur biwe ingene bambaye n'ingene basa, abantu bagataha bize science yo gutegura imeza kwa Salomo. Salomo yari umuntu atahura langage y'amaplante n'amafleur. Uravyumva, Salomo aradevia, Imana imuha umugisha. Naravuze ku munsi wa Mungu heze, kuba ufise umugisha si sinya ya approbation y'Imana. Kuba ufise ibintu si ukuvuga ko Imana yaguhezagiye. Kuba uriko si ukuvuga ko Imana ikuryoherewe. Kuba uriko uraronka promotion mu kazi si ukuvuga ko Imana ikuryoherewe. Ndashaka gukuraho vraiment iyo confusion gatoya mu bakristo. Abakristo benshi barirarira mu mafuti yabo kuko babona bafise ikiganza ciza ku byo bariko barakora. Urakora ikintu kigacamo, urakora ikintu kikagenda neza, uragira iki kikagenda neza. Ku kazi baguma bakuduza amagrade. Kwacuvuga ngo uravyumva, ego karokonesa ko Imana ibukujije ko niyo yaguhaye ingabire. Ako ngenda kubwira ikintu kimwe muri chapitre 12 twasomye ya Ecclésiaste. Salomo yari afise regret y'ubuzima bwiwe, aravuga ngo souviens-toi de l'éternel pendant les jours de ta jeunesse. Yari umuntu afise regret kuko yabayeho adakunda Imana. Usomye Ecclésiaste chapitre 12 ukabandanya, ninaronka umwanya nzohaca muri iyo ndwi tugiye kujamo. Salomo yashaje yihana agaruka ku Mana, yevariwa ubuzima bwiwe abona ko yabayeho uko bitari bikwiriye kwabaho. Et pourtant Dieu l'avait béni. Ngana babwire principe y'umugisha w'Imana canke ingabire z'Imana. Bibiliya ivuga ngo umugisha w'Imana ntiwicuza. Les dons de l'éternel sont irrévocables. Nubona umuprofete aguye
arashobora kuvugishwa kandi yaraguye atakiri kumwe n'Imana. Umuvugabutumwa arashobora kugwa akavuga ubutumwa yaborewe abantu bakihana mu kabari. Kubera iki? Kuko iyo Imana iguhaye ingabire ntiyigaruka ko ngo nuko uri muri désobéissance. Iyo Imana itanze umugisha nta na rimwe uwo mugisha uzokubera mesure yo kumenya ko Imana ikuryoherewe. Ikimenyetso cyo kuryoherwa n'Imana cyangwa ko Imana ikuryoherewe n'urugezo uyumviramo mu vyawe no mu buzima bwawe bwa misi yose. C'est ça le signe de l'approbation. Abantu benshi barirarira akavuga ngo je ko biriko biracamo ivyanje muri ko mumbaririkira bamwe muracafise ama problème rabaje guma. Hariho n'abandi bakristo bazazanirwa bakabona abandi bantu bako baratera imbere we ntari karatera imbere. Muri indwi nzovuga kuri Psalm 73. Uravyumva bamwe barabona batera imbere abandi badatera imbere. Umuntu akazazanirwa akavuga ngo uravyumva mana none je nagize iki? Ni gutyo abakristo baca batangura kwizera ibintu vy'imivumo canke ivy'ibirozi. Kuko uraraba ku ruhande rwawe ukabona abantu bako baratera imbere n'abadasenga bariko baratera imbere bikagutera kuzazanirwa. Ariko iyo réponse wowe uri kuriha siyo. Nta na rimwe umuntu ariko aratera imbere mu buzima bwiwe ari byo ukwiye kurabira ko Imana imuryoherewe wowe itakuryoherewe. No. Salomo Imana yari yaramuhezagiye, yari yaramuhaye ubutunzi, yari yaramuhaye ibintu, ariko Salomo ntiyabayeho nk'uko Imana ishaka. Salomo yarakunze umukobwa umwe, ashobora kuba ari umunyetiyopiya, yari umukobwa yirabura, niko Bibiliya ivuga ngo yari yarahiye nk'umuntu nk'ikintu caturiwe n'amakara. Uwo niyo mukobwa yanse Salomo, Salomo aja muri depression. Salomo yaradeprimye. Yakunze umukobwa atamukunze igihe abandi igihumbi bamukunze. Ariko shaka kubereka yuko mu buzima nta na rimwe ibintu byo hanze bizopfa bikuzaniye satisfaction. Nta na rimwe umushaha wawe uzopfa uhagijwe n'ivyo uri kurirukanka inyuma. Après kwirukanka inyuma y'igihumbi yananiwe n'uwa 1001. Niwe navuga ko muri Bibiliya niwe hakonta muri Bibiliya nk'uko abandi batabaho. Ariko iyi ni preuve yuko atakintu na kimwe kiri mu isi Imana ya prevoye ko kizotumara inyota. Tuzokwama dushaka kuja kuranya mariba. Niko Yesu yabwiye ujya mugore amusanze kwiriba. Wa mugore ufise abagabo 5 n'uwasisugira umwiyongere suwawe ayo mazi wamuyanywako. Ariko ayo mazi nta na rimwe parvena kukuzanamo satisfaction. Wombariza ba arrivage mwese muri ngaha bashobora gusanga bose bafise umuntu bazi muri voisinage canke ku kazi yiyahuye. Aba millionnaire mu isi bariyahura, abastare mwemera bariyahura, abandi bari addicted kuri drogue kuko atana rimwe gloire n'amafaranga bishobora kuzana satisfaction y'umutima w'umuntu. Afrika wakuriye mu bukene ariko ntuze wibaze na rimwe yuko benediction financière arico kintu kizozana satisfaction mu mutima wawe. Stay connected to your God. Hallelujah. Fatana n'Imana yawe. Ega igiceri kize ariko gumbira Imana yawe kuko na amazi amara inyota. Iyo wayinyoye kiraguha satisfaction. Udafise ibikayangana vyinshi ariko agashobora guhaza umutima wawe ukavuga nka Dawidi ngo uryohere guhoraho nabazoguha ico wipfuza. Uyu yari umwana w'umwungera kengeretse n'abavyeyi bibagira ariko kandi agakunda Imana yiwe akaba hatidoga kuko Imana igihe cose yaba ari impamvu ya satisfaction mu buzima bwacu. Shengero ry'Imana tugomba gushika ahantu nk'ishengero nk'abakristo twiga gukunda Imana. Yaravuze ngo fais de l'éternelle tes délices. Iga gerageza. Narize kunywa amazi kera sinakunda kunywa amazi yarandurira ariko narize kuyanywa nkayanywa ndateba ndayakunda. Hari abantu batahora bakunda sport, waragira sport rimwe kabiri gatatu ubu unyuri addicted kuri sport. Ikintu baraciga bariga gukunda Imana. Haleluya. Bariga gukunda Imana. Tuvuze ngo tuzosenga ingusenge ego umviriza nongereze ko ikindi joro atavuze ntitunasenga kubera dufise ingorane. Oya ndasenga kuko ni essence yanje. Nta modoka yogumuka ngo ntibigitora, nta modoka yogumuka ngo je nshaka kunywa amata y'inka. No, yaremewe kunywa igitoro, irakeneye igitoro kugira ngo ibeho. Nande ndakeneye Imana kugira ngo mbeho. Ndakeneye Imana kugira ngo nubake urugo rwanje neza. Ndakeneye Imana kugira ngo mbe umupapa mwiza. Ndakeneye Imana kugira ngo mbe ico ndico. C'est mon besoin. Ejo umuntu yaradushingiye intahe aravuga ati ndakora mu bantu
bagize amadepresiyo nibo nkoreramo. Abantu usanga ari abadirekiteri bakomeye bo mu isi, abasiyo, iyo bavuye muri izo periyode niki, imbere yuko basubira mu buzima busanzwe, je mpura nabo nkabafasha, nkabaha imiti. Ariko umuntu urashobora kwinjira utashaka agacarira kubona ugiye, kuko yumva kwisa. Abantu baguma bavuga ngo nshaka kwiyahura, ariko ugasanga n'amazina akomeye n'abantu menga ntaco bari babuze. Arambwira ikintu caduteye kwibaza je na madame ejo mwijoro, avuga ati twe akazi dukora baradusinyisha yuko kizira kuvuga Imana, turabisinyira. Rero hari igihe mba ndi kumwe n'abo bantu nkabona ko nkeneye kumubwira Imana, ariko kuko ashobora gutemanya akavuga ngo merewe neza kuko yaransengeye, yambwiye Imana, bagaca banyirukana mu kazi, nkabura ingene ndayivuga. Ngo hama ngoca nawe nkamubwira ngo uno munsi ngo hari izuba, ngo hasa neza, nshaka kumushikana mvuge yuko ibi byose hari umuntu yabigize. Ariko nabo kuko batazi Imana baca bavuga ibindi bintu karico bivako. Ariko ukabona abantu urabuze ingene babwira Imana, wowe ibabwira, kandi ukabona ko umuntu ari obo yo kwiyahura. Ariko ukabona ati uyu muntu ikintu akeneye Yesu, ariko ukabura aho ucisha kugira ngo umuvuge, kugira ngo ntutakaze akazi. Bano b'Imana, ndakunda kubwira abanyafrika, barundi kazi, tugira amahoro, tugira amahoro ni iki n'imiryango yacu. Barundi, jewe ndababazwa iyo mbona muri Afrika complex ihari, ingene dushaka gusa n'abazungu, ingene abazungu badukoloniza mu tuntu twose, tukumva umenga bo nibo bafise ubuzima bwiza. Ariko Afrika, nimuze twige kurahura ivyiza bafise, ibibi bafise tubidahwe, kuko hari ivyo bafise biriko birica ama generation, biriko birabatera kuzimangana. Nico gituma bazotungwa na immigration, nico gituma bazotungwa n'abanyamahanga, nibo bazogira bijya bihugu. Ariko twe dukwiye kumenya ngo hari ivy'agaciro dufise, hari ivy'agaciro dufise. Ntidukwiye kwambrasa ivyabo vyose nk'uko umenga niyo civilisation. Ariko kandi natwe turafise byinshi vyiza dufise, twobazanira. Benshi muri mwege nta n'umuntu numwe muzi yiyahuye. Ariko gende baza umuntu abiburaya, nta numwe atavusi mubanye canke umuntu muri environnement yiyahuye. Epuruta amafrigo yabo aruzuye, bafise inyama ziruzuye, amaguru y'inkoko ariyo, ibintu byose biruzuye, nta kintu babuze mu vyo wewe wibaza ko ukeneye. Nico gituma naho uri kurabirondera, keep calm, birondere utekanye, buhoro birondere, ariko udasara, kuko ivyo nyene uri kurarondera hariho abariko baravyiyahurana agaplonja. Bano b'Imana, guplonja kuri 11e etage bisaba courage nyinshi, birasaba effort nyinshi kwiyahura kurusha kubaho. Ariko ico kintu kimusunika akumva yuko atavyizigira afise, kuko juste aperza akazi. Iyi ni preuve yuko Afrika Imana yaraduhezagiye. Mwige ku appreciate ivyo mufise, mwige guha agaciro ivyo mufise, musengera ivyo mudafise, ariko mwige guha agaciro ivyo mufise, kuko Dieu nous a bénis. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngira ndangize. Luc chapitre 13 kuva kuri 5 kugera kuri 9. 13 Luc 13 kuva kuri 5 kugera kuri 9. Ndababwire siko biri, ariko nimutihana namwe muzohona mucyo mwese. Kandi abacira umugani ati habaye umuntu yari afise umusukoni watewe mu ruzabibu rwiwe, araza awurondera ku insukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu ati raba, none ni imyaka 3 nza kurondera insukoni kuri uyu musukoni sinzibone. Uwuce ugasarira iki aha hantu? Nawe aramwishura atenda mugenzi, ureke uyu mwaka nawe ndaworohereze ndawutabirire, hanyuma niwama insukoni bizoba ari vyiza, ariko nutama uzowuca. Haleluya. Uyu muntu pendant 3 ans
yakoreye umurima wiwe, yakoreye insukoni ziwe, yiteguriye ko azovanamo ivyo avanamo umuvinyu. Arinvestisa kuri iki kintu ciwe, arinvestisa kuri iyi projet yiwe. Ariko inyuma y'igihe, inyuma y'imyaka 3 araza arondera fruit, arondera ico yamura, arondera ico akurako. Ariko inyuma y'imyaka 3 asanga ntaco ashobora gutora ku musikoni wiwe kuko nta mafruit uproduisa, nta mafruit ufise. Aravuga ati jewe ngira ndakirandure, sinkeneye ko cokipa inutilement espace igihe ico ndaciteze ko kitariko kiragiproduisa. Ndashaka kurangiza mvuga iki kintu. Burya twese Imana yaraduhezagiye, ariko kugira umenye ko wahezagiwe ugomba d'abord kumenya ko wahezagiwe. Abantu benshi birabananira kubona umugisha w'Imana ku buzima bwabo kuko terima bari convaincu ko atabo bafise. Ariko igihe utanguye gutahura ko muri Kristo Yesu twahezagiwe imigisha yose yo mu buryo bw'impwemu y'ahantu yo mu ijuru, umaze kumenya ko twiswa abana b'Imana, dufise statut y'abana, umaze kumenya ko turi de co-héritiers, samuragwa hamwe na Kristo, umaze kumenya ico Imana yakugize, uzotangura ubone umugisha utahura ubona mu buzima bw'iwawe ko ufise. Uno munsi ikibazo dufise c'ishengero nuko abakristu babaye nkagoyigoyi nk'abataco bafise, ku buryo atanico bariko barakoresha ico bafise kuko bari convaincu ko ataco bafise. Nuzota kurealiza umugisha w'Imana uri ku buzima bwawe kugeza umaze kurealiza nyene ko wewe wahezagiwe. Iyo ugwaye iminota 3 canke ukameneka umutwe canke iryinyo rikagusarisha, niho utangura kubona ko burya Imana yaguhezagije amagara. Bantu b'Imana, amagara meza n'umugisha, amagara meza n'umugisha. Ntimwibaza ko n'uwo hamagaza igikorane cyo gushimira amagara meza wo kiza amagara meza, amagara meza n'umugisha n'ibindi vyinshi mufise vyiza, turabanyamugisha. Uyu muntu yarahezagiye iki giti aragikorera, ariko atante yaragifiseko ntiyashobora kuyigikurako. Ico yari iteze ko iki giti kiza kumuvyarira nticashobora kukimuvyarira, ariko iki giti cari carahezagiwe. Ndashaka kuvuga ngo Imana yaraduhezagiye, ariko ndangize mvuga ngo umugisha siyo sinye ko Imana ikuryoherewe. Ni bande bumvise muri Bibiliya ko Imana yarahezagiye iki giti ikakivomerera, ikakibagarira, ikagihafimye, ikagiha ibintu byose? Uyu muntu yaragishiriyemo, aragiha intabizo, arazihindura azana izindi, aragihiki, aragivomerera amazi. Mwavyumvise ko ivyo byose yabikoze? Vyumvikana rero yuko iki giti ni ikimenyetso c'ubuzima bw'umuntu bwahezagiwe, ariko hamwe no kuba uyu muntu yarahezagiwe ntiyigeze areponda kuri besoins z'ubwami, ntiyigeze areponda kuri besoins za sebuja. Ubu rero harageze aho sebuja ashavura agashaka kukirandura. Kubera ko ashaka kukirandura kuko réponse yacu ntiri proportionnelle ku mugisha wacu. Iyo inyishu turiko turaha Imana, iyo ivyamwa turiko turamira ubwami bw'Imana, iyo ivyamwa turiko turamira imiryango yacu, iyo atavyamwa turiko turamira igihugu cacu, iyo atavyamwa turiko turamira abatwegereye, iyo atavyamwa Imana iriko irabona mu buzima bwacu, iragaruka ikaraba ngo mbega abuziki, mbega aba bantu banje babuziki, mbega muri life center mubuziki, mbega muntu w'Imana ubuziki. Imana ikazi karaba igasanga yarakuvomereye bikwiye, igasanga ntiyaguhaye amazi akuniga, igasanga uranyumva, igasanga wafete ntiyakwetufye avec l'eau, igasanga ntiyakwimye fumye. Iyo Imana ije kuturaba
munsi muri kino gitondo nka muri live center nk'uko nanje nzanye n'urusaku rwo kubaraba. Iyo Imana mwese ije kubaraba isanga yarakoze ibikenewe byose kugira ngo mwe mumeze neza. Rero ingene Musa yarabavomerereye, yaragize gute, yarabarinze, yaragize gute. Imana ntaco akoze. Hageze igihe iraraba abantu, iraraba ibintu byose, iravuga ati uyu muntu aba amerewe uko akwiye kumererwa. Imana iri kirabaraba mwese, iravuga ngo nigiki ntakoze kugira wowe uproduise amafuwi. Niki ntagukoreye kugira ngo wowe ube uri mu agent mu bwami bwanje. Nigiki ntakoze kugira ngo wowe ube uryoshe uri kurazana reconciliation muri famille wanyu. Nigiki ntakoze, nigiki ntakoze. Nigiki ntakoze ikagaruka ikaraba igasanga byose yarabikoze. Uravyumva ngo arongera avuga ati ongereza ko muha ikindi kiringo mwongere. Aha abantu b'Imana hari abantu benshi ngaha muri mwebwe muri mu mabonus. Turongerwa igihe, turongerwa imyaka kugira ngo duproduise pour le royaume. Turongerwa igihe kugira ngo Imana itwamure kwivyamwa vyiza. Imana iraguhezagira ikaguha akazi ariko ukarenganya abantu bose mwakoranye. Kuko barusha inkomezi ukabarenganya ukabahonyora ukagira gute. Imana ikaza ngo nigiki ntakoze kugira ngo wowe uburi beni ariko bigufashe bikusaba iki kugira ngo wibuke ujya mwakoranye umuhembe ivyo wamwemereye. Ugacuvuga ngo nagende kwitwara. Iyo niyo réponse. Imana ikwiteze ko justice. Imana yaguhaye benediction. Imana ikwiteze ko justice. Nawe ukabwira umuntu ngo genda witwara kuko uzi ko ufise force. Nigiki ntakoreye uri muzabibu wanje kugira ngo ushobore guproduiza. Nigiki ntawukoreye. Bantu b'Imana turiho devable ku bwami bw'Imana. Imana hari ivyo dusaba. Imana hari ivyo twishuza. Imana hariho attente dufise ko. Imana ni yatuvomerere ngo iduhe umwavu kugira ngo gusa ngo tube beza ngo turengane bavuge ngo turi beza. Ariko ico cyose Imana yakoze ku buzima bwacu ni kugira ngo dusayangane twerekane ubwiza bwayo. Hama abantu bayimenye biciye mu buzima bwacu. Dufise réponse kuri societe tugomba gutanga yo kwama ivyamwa byo gukura amakonflit mu famille yacu. Ubu mwese usanga mufise amakonflit mu famille n'abataramukanya n'abankana. Ukumva muhemu yera akurungitse kuja kuramutsa ujya mwana umuvyeyi wawe yihakanye asa na mwebwe asa na bapanyu kubarusha mwese. Muhemu yera akakurongora kumujako ukavuga ngo iwacu bovyanka. Imana iraza kurondera icamwa kuri wewe kugira ngo muri ujya muryango uravyumva wa nahi Imana ironke exception. Wowe uri exception. Wowe uri différent. Wowe nukiriho kwa nahi Imana. Wowe uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bano b'Imana Imana irafise ivyitwiteze ko ugutanga urukundo, ugutanga imbabazi aho zikeneye, ukubohora abantu. Haleluya ukuvuga Yesu. Hari ibintu Imana itwiteze ko bituvako. Ariko igihe wowe uri kuranka kwama, Imana irazikarabika bati kubera ko Jacqueline atareka ara producer, kubera ko Eugenie atareka ara producer, kubera ko Kajatu atareka ara producer, kubera ko Fatu atareka ara producer, kubera ko ataco ndiko namukura ko hari ico namwimye. Imana ikarabika sanga byose yarabitanze. Bantu b'Imana nigiki mutakorewe kugira ngo mutangure kwamwa ivyamwa. Nigiki mutakorewe kugira ngo mutangure gucika umugisha ku bandi. Nigiki mutakorewe kugira ngo mube ubuzima Imana ishaka. Nigiki mutakorewe nikihe kindi cyo kongerwa ko kugira ngo mube beta. Ariko duhora dutuma ubuntu bw'Imana buboneka nk'uburi inefficace. Duhora dutuma isi yibaza ko Imana yacu idakora. Duhora dutuma isi ituka Imana yacu kubera twebwe. Birambabaza iyo numvise abategetsi bariko baravuga abakozi b'Imana bakavuga ibintu dukora n'amakomba n'ibindi bintu byose. Ariko nkaca nibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umunyu utakaje agaciro kawo bawuta hanze bakawuhonyora. Umunyu uri destiné muri assiette. Ariko iyo umunyu watakaje agaciro uri destiné kuba munsi y'ibirenge. Ishengero rya Kristo rirateye isoni muri kino gihe nta ntahe rifise muri kino gihe kubera amafuti n'amanyanga aba mu bizera kubera turi bakaruhariwe tumeze nk'abagatarina
ariko nimba turiko turabapietine duhonyogwa nuko twahagaritse kuba icyo Imana yaturemeye kuba umunyu. None nigiki Imana itakoze, nigiki Imana itaduhaye, nigiki Imana yatwimye? Yaturagije ijambo ryayo, yongera ituragiza muhemu yera, yongera ituragiza ubushobozi bwayo. Dieu a déployé tous les moyens kugira ngo mariage yawe ibe mariage yeje icubahira Imana. Dieu a tout déployé kugira ngo ube umufonctionnaire cyangwa umukozi mwiza, aho uri bavuge ngo twariho ratugwanya abakizwa, ariko Imana yaraduhaye umukozi adutuma tubona yuko by'ukuri agakiza karafise ikintu kamaze. Nigiki nakoze, nigiki ntabashizeko, nigiki ntabasutseko, nigiki ntabahaye? Why mutariko murareponda kuri mission ngo ubuzima bwanyu butanga ico bukwiye gutanga? Kubera iki eglise ivyara aba bandi? Kubera ko ubutumwa bwiza bwo muri no myaka buvyara abantu babagafere batera aba trouble fête? Why? Kuki abantu b'Imana nabo baravuga ngo reka nsubire nkore. None umunsi ndavuga ngo Imana iracari kirabakorera, Imana iracari kiradukorera. Haleluya, gushika twamye ivyamo. Ariko kandi ntibiteye ubwoba kukurandura aho watewe, wokipa inutilement ikahashira ikindi, wowe ugatabwa mu muriro wo kuzosha ibihe bidashira. Ntibiteye ubwoba, niyo yakuremye igushiraho ishaka, kandi ishobora no kurema abasa na wewe nk'igihumbi. Ntibiteye ubwoba, ariko il est temps que l'église du Seigneur porte des fruits, zubahisha ico Imana yarikoreye. Vyo kumarira iki kuronka isi yose ariko ugatakaza umushaha wawe? Ndaje kukubwira ngo style de vie yawe nayo ni ikiguzi ugomba guha Imana. Ukavuga ngo Mana, ndagomba kubaho nama pour toi, kuko niwe wandemye, niwe wanzanye, niwe wantekeyemo ibyo wantekeyemo. Nta droit mfise yo kuposeda ico wanshizemo ngo ntange ico nshaka. Ariko kandi Mana, je te permets yo coexista mu buzima bwanje. Imana bahezagire, muhaguruke dusenge. Haleluya, haleluya, haleluya shengero ry'Imana, haleluya shengero ry'Imana. Kubwanje izi nizo ndirimbo zacu. En dehors y'ibi mvuze muri aya madimanche ari atatu, ibindi ndi nyongezo, ariko ibi nigo rufatiro rw'ubuzima bwacu. Turi abantu bihaye Imana. Vuga uti kwihebera Imana, vuga uti kwihebera Imana. Narababwiye ko je nkunda iyi terme y'abakatolika, abihebeye Imana, abihebeye Imana. Yesu ashimwe. Abihebeye Imana umunsi muri kino gitondo, Yesu ashimwe. Ndashaka abihebeye Imana muhaguruke rero. Ubiriza mwarihebeye Imana. Nivyo ko Imana irashobora kuduha ibindi bintu byose dushaka, ko avant tout twarihebeye Imana. Hama nk'abana bo mu nzu aratugirira neza. Ndashaka dusenge. Muri indwi ngiye kubandanya kuvuga kuri ibi bintu gatoya, ariko ndashaka dusenge gatoya, siko? Uvuga uti Imana, encore une fois je livre ma vie, ndakwihaye, ndakwishikaniye, ndakwihaye, nduwawe, nduwawe. Sinishaka kubaho ntari uwawe, sinishaka kwivyanje bigira place muri jewe, kuko ntacu utanteguriye kugira ngo ngire ubuzima bwiza. Sinkeneye kwikomprometa, sinkeneye kwiyanduza, sinkeneye kwifata ukutariko, sinkeneye guca mu yandi mayira. Tu es l'auteur de ma bénédiction. Avant la création, tu m'avais béni, tu avais tout mis. Wari warashizeho amazi. Murandaba mwisi hari abantu bakenya amazi, ariko Imana yarabahaye amazi, Imana yaraduhaye amazi. Dieu a tout prévu pour toi. Kirageze ko intambara ya wowe n'Imana ihera, ariko ukavuga ati Imana, none nkora iki? Nkora iki Imana? Que dois-je faire? Nkora iki Imana kugira ngo ndakwegukire nshiko wawe?
mwami Yesu ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushimiye ukugira neza kwawe. Nimba hari umuntu ari hano hantu turiko turasenga yumva ashaka guha Yesu ubuzima bwiwe, avuga ati jewe uyu munsi ndahisemo guha Yesu ubuzima bwanje, jewe uyu munsi ndahisemo kumukurikira, sinzi ibikurikira ingene bizogenda, ariko ico nzi coco ndahisemo kumukurikira. Uze ngaho imbere turiko turasenga. Haleluya. Nkuko atawugira mariage yinyegeje, nawe uze kwakira Yesu ku mugaragaro, abantu bose babibona. Uze ngaho imbere, kuko nibindi turabikora ku mugaragaro. Nimba ushaka kwakira Yesu uze ngaho imbere, vuga uti Imana ndakwihaye, ndaje kukwishikanira. Aho uhagaze mu ntebe yawe, aho uri, naho wowe uri inyuma, naho wazanye n'abantu, uvuga uti Imana uyu munsi ndagomba kudeclara, ndagomba kugaragaza public ko ndagukurikiye. Haleluya. Abamwakira muri ko muraza ngaho imbere, kuko ndabumva ko muhari. Abandi mutangure gusenga. Haleluya. Abandi mutangure gusenga, uvuga uti Imana vyose ni vyawe Mana, ndakwihaye Mana, ndakwishikaniye muri kino gitondo. Haleluya. Imana iguhezagire, ndakwishikaniye. Haleluya. Ndakwishikaniye Mana. Ndagomba kuguha ubuzima bwanje, ndagomba kukwiha, ndagomba kukwishikanira, ndagomba kwitwa, ndagomba kubica ushaka Mana. Haleluya. Igihe kirekire naragwanye nawe, igihe kirekire j'ai résisté à ta parole, igihe kirekire j'ai résisté à ta volonté. Ariko wavuze kuri Dawidi ngo heraba uwumpimbara. Haleluya. Kandi azoshitsa ubugombe bwanje bwose. Haleluya. Mana nane ndagomba kuba mu gitigiri c'abantu ryoherewe, bagomba gushitsa ubugombe bwawe bwose. Haleluya. Haleluya. Usenga umubwira Imana yawe uti Mana ndagushaka Mana, ndagushaka Mana, ndagushaka Mana. Haleluya. Ninde muntu wundi ashaka kwakira Yesu? Haleluya. Nibishoboka ko amina urahari uri kuragwana. Nimba hari uri kuragwana uze ngaho imbere, vuga uti Yesu ndagukurikiye. Haleluya. Imana iguhezagire papa, Imana iguhezagire nawe. Haleluya. Iba iti intambara nziza yo kugwana, ko Satani abashaka kutugumiza mu byo twari turimo, ariko kinigihe cacu cyo kwiha Imana no kwishikanira Imana no kuyikurikira. Babati Imana ndagomba kuba wawe. Haleluya. Niwe wandemye, niwe wampamagaye, niwe wanshingiye imyaka yo kubaho, niwe wanshingiye akarimbi kaho nzoba naho nzogarukira, niwe watungishije ubuzima bwanje. Haleluya. Ndagomba kukwakira naho wowe uvuye inyuma, naho wowe ufashe taxi, ngira naho uri kuranyumva uri kwibararuka, bati ndagomba kumwakira. Ndagomba gukoza isoni Satani, ndagomba gukurikira Imana yanje atabwoba, ndagomba kuyiha, ndagomba kuyemera. Haleluya. Hari igihe rimwe na rimwe amasoni agufata, hari igihe Satani akugwanya, hari igihe Satani akombata ubuzima bwawe, hari igihe Satani agomba kukugumana, hari igihe Satani agomba kukugarda, akavuga ngo uzobigira mu misho. Oya. Ariko ndagomba kumwakira kubigaragara, ndabibona, sininyegeza. N'ivyaha narabikoze ntinyegeje, no kumwakira sininyegeja. Haleluya. Nduwanje ndagomba kumwegukira, ndagomba kuba umwana w'Imana, ndagomba guhitamo, ndagomba kwambara umwambaro w'Imana, ndagomba kwambura uruhuzu rwanje rw'ivyaha, ndagomba kwambara impuzu yanje y'ubugororotsi, ndagomba kuba umwana w'Imana. Ndagushaka Yesu. All I need is you Lord. Ni wowe nshaka. Everything I give to you. We hold nothing. Acho dusigaza church. Hold nothing. I surrender all. I surrender all to you. Everything I give to you. Holding nothing. Holding nothing. Holding nothing. Holding nothing. I surrender. I surrender.
and use me. abandi bariko barabafasha ngaho imbere ndashaka dusenge. Mana ndagusenze kuri uyu munsi muri kino gitondo, ndagushima Mana yo mw'ijuru ingabire yawe waduhaye y'agakiza kugira ngo ducike abawe Mana. Mana ndasengeye ishengero ryawe Mana, kugira Mana abo wavomereye, abo washize mu intabire zawe, abo washize mu bwiza bwawe Mana, ndasenze Mana ngo ishengero ryawe muri kino gihugu riporte des fruits. Ndasenze ngo ishengero ryawe muri kino gihugu ribe umunyu w'isi. Ndasenze ngo ishengero ryawe muri kino gihugu ribe itara hejuru ku gasozi. Ndasenze ngo ishengero ryawe Mana yo mw'ijuru ribe icitegererezo. Ndasenze ngo ishengero ryawe Mana nkuko basezeraniye abawe Mana yacu, baze babe umutwe ntibaze babe umurizo, baze babe akarorero, baze babe Mana icitegererezo c'amahanga. Mana ijambo ryawe riravuga ngo ibyaremwe byose birarindiriye, ibyaremwe byose birarindiriye, biniha birindiriye guhishurirwa kw'abana b'Imana. Ndasenze Mana muri kino gitondo Mana kugira ngo ishengero ryawe rishigwa habona, ishengero ryawe rihishurwe Mana, rize nk'umuti. Igituma antikristo atariko arakora ni kubera ishengero ryawe. Igituma antikristo ibanga ryiwe ririko rirakora mu kugabanukirwa nuko ishengero rya Kristo rikiri mu isi. Seze Mana yo mw'ijuru ngo aba bakwakiriye, aba bakwizeye, aba bagukurikiye Mana yo mw'ijuru, uyu munsi Mana no muri kino gihe bahitemo gutanga ikiguzi cyo kugukurikira, ikiguzi cyo kugukurikira kugira ngo Mana mu buto bwacu, mu gihe cyacu cy'ubuto bwacu Mana dushobore guporta des fruits, dushobore kugukorera amenyo yacu agikomeye, inkomezi zacu, pale yacu igikora, ibintu byacu bikimeze neza, tugukurikire tugukorere. Ndasenze Mana ndagushimira yuko watanze ibyankenerwa byose kugira ngo Mana abantu bawe basayangane, ishengero ryawe ryerekana ubwiza, ishengero ryawe rikoreshwe, ishengero ryawe ryerekana ibyawe Mana. Waratanze ibyankenerwa byose, ndavuze ngo mu izina ryawe rikomeye reka Mana iri jambo Mana rishike mu magufa, rishike mu misokoro, rishike mu mishaha, rihindura abantu bawe Mana. Reka ijambo ryawe ridukorere muri kino gitondo no muri indwi tugiye kwinjiramo. Reka ijambo ryawe ridukorere kugira ngo Mana yo mw'ijuru tube ico waturemeye, tube ico waturemeye, tube ico waduhamagariye, tube Mana yo mw'ijuru icagutumye ushima ko tubaho bamwe bose mu myaka yabo yo kubaho. Ndavuze ngo Mana yo mw'ijuru urekure kugira neza kwawe ku bantu bawe muri kino gitondo, ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, amen, amen, amen. Mana ibahezagire mwe mwakijijwe, mwumvise ko duhora tuvuga ibyo gutangura inyigisho, mukurikirane kugira mwumve programme, muze gutangura inyigisho, mumenye ibibafasha n'ibizobafasha kubandanya mu rugendo rwanyu. Imana ibahezagire kandi batangaze bagirire neza, muhezagirwe musubira mu bibanza byanyu.